harimwo igipapuro gihambaye citwa note de présentation générale. Note de présentation générale ariko itangurwa n'igitabo citwa note d'éclairage général. Ikindi gipapuro gihambaye urwandiko ruhambaye twabazaniye muri biro ni igitabo citwa responsabilité. Responsabilité numéro 2 kuko turabaha igipapuro citwa responsabilité numéro 1. Ikindi gipapuro ni ikintu twise qualification du crime de génocide. Nitucita igipapuro tuvyita ibitabo n'ibitabo. Ikindi gitabo twabazaniye canditse congera kigasigura ibinogo rusangi twamaze gutora mu gihugu. Mu gifaransa twacise quelques fosses communes restes et ossements humains trouvés à travers le Burundi. Banyeniteka hari igitabo kindi gihambaye dushikiriza ibiro, ni igitabo cerekana ingene abanyamahanga n'abamenyesha makuru mu makungu bakurikiranye ibi vyerekeye ihonyabwoko byabaye mu Burundi mu 1972. Iki gitabo dushikiriza citwa quelques coupures de la presse étrangère. Ikindi gitabo nakivuze ni responsabilité inomero ya mbere. Hakurikira ikindi gitabo gihambaye citwa exécution du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Hakurikira igitabo citwa planification du génocide commis en 1972. Twabazaniye igitabo gihambaye mu ncamake kirimwo impapuro ziri ku umukono wari barongoye igihugu bavuga ibiriko biraba mu gihugu. Iki gitabo citwa archive. Hakurikiye igitabo kinini twateguye mu minsi iheze. Iki gitabo gihambaye nico twise mu kinyamazuru recensement pilote des personnes assassinées ou portées disparues en 1972. Mu Kirundi recensement ya mbere yo kwimenyereza iha umwanya abarundi babuze kuvuga abo babuze. Ikindi gitabo twazanye canditse mu Kirundi ni igitabo citwa ivyavuzwe mu mahano yabaye mu mwaka 1972. Ibi ni vyakorewe i Bururi. Ikindi gitabo kivuga ivyabaye ni igitabo cavugishije incabwenge, abapatiri, abigisha, abategetsi ba kera bakiriho, babwiye Severe ivyo babonye n'ivyo bashoboye kubahuka kubwira Severe, bavuga bati ntitwopfa natwe atana bikeya tubwiye abarundi. Ikindi gitabo kivuga ivy'Igitega twatohoje muri Gitega ni vyabaye mu 1972 muri Gitega. Turafise ikindi gitabo intahe zitandukanye ku mahano yabaye mu Burundi. Iki gitabo naco turagishikiriza ibiro bigize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Iki ni kindi gitabo twazanye c'Ibururi twinjiye mu ikomine ya Songa, kuko Ibururi twatoye ibintu vyinshi nibi twazanye n'incamake. Ngira mvuge ko twazanye ikindi cerekeye intara ya Bururi ya kera twinjiye muri komine ya Bururi. Twazanye ikindi gitabo dushikiriza inama nshingamateka na nkenguzamateka bakoranye. Ibi ni vyabereye muri Karusi
mu ntara ya kera ya Karusi, ico gihe yitwa arrondissement ya Karusi ikukira intara ya Gitega. Twazanye ikindi gitabo gihambaye kivuga intara ya Makamba, ivyo twatohoje muri Makamba nivyo abanyamakamba bavuze, ico bita audition badushikirije. Ikindi gitabo cerekeye Rumonge ivyo twahakuye bikeya, twazanye bike, twazanye echantillon. Ikindi gitabo tugira tubabwire ko twazanye muri iyi valise ni ivyerekeye intara ya Muyinga, twatoye ibinogo bidasanzwe mw'ishamba cimeza rya Ruvubu, Parc de la Ruvubu. Twazanye ba nyeriteka ikindi gitabo kivuga Rumonge, twavuze ko tuwavuze Rumonge kuri vyinshi, Rumonge numero 1 kuko muri Rumonge twakweyeyo vyinshi. Reka mvuge ko twazanye kandi Bururi muri commune Vyanda, kuko habereye ibintu bidasanzwe, abanyagihugu barashoboye kuvuga, n'abategetsi b'ico gihe bakiriho bamwe baraje kuvuga mu mugwi severe. Iki gitabo nzanye ni ico mu Ruyigi twarakuye y'amakuru. Ruyigi na Cankuzo ico gihe yari intara itaratera imbere cyane mu vy'amabarabara, n'abakozi ba leta bari bake muri ico gihe. Iyi ni intara ya Rutana, twararonse amakuru cyane cyane yerekeye Bukemba, habaye ibintu bidasanzwe muri Rutana. Aha ni hehe? Ni Makamba, kandi Makamba twarakoreye Vugizo, habaye ibintu bidasanzwe. Abategetsi benshi barongoye igihugu baraje kudushigikira, barabona iyo twatoye Ivugizo. Hanyuma hariho Kayogoro, Mabanda muri Makamba. Ibi byose twarashoboye kubyegeranya kugira bizofashe abiga akahise kumva ibyabaye. Aha turi Gitega, Gitega twakoreye ku Ruvubu biteye ubwoba, dutora ibintu byinshi ahitwa Mashitsi. Muri Gitega twakoreye ku Ruvubu, Imashitsi, ku Nyambeho, n'ahitwa Inyabunyuvu twakuye amakuru adasanzwe. Aha ni bya bintu nababwira by'Igitega, aho ku Ruvubu twakuyeho ibinogo birenga 8-9, tugakoreye abantu barenga 6,000. Iki gitabo nzanye nico muri meri ya Bujumbura, abantu twatoye bake mu binogo nahitwa Buterere, kuko benshi batabwa muri Tanganyika, abandi muri Rusizi. Iki gitabo nzanye ni Muramvya ibinogo byinshi twabitoye ahitwa Igwasazi. Muramvya ibinogo byinshi twabitoye inyuma ya Gasho ahitwa Muramvya. Ibi twabitoye mu Bitoke, n'uyu munsi ari Bitoke. Tugiye kwarondera ibyo binogo byaroroshe kubera abakuze bari bakihibuka. Aha tugeze muri Mwaro twatoye ibinogo birenga 8 ahitwa uyu munsi muri commune Gisozi, ariko mu 72 hitwa ukundi, yari commune ya Bisoro. Aha naho ni Bururi, kandi iyo tuvuze Bururi mwumve ko hari Bururi kuri prison, hariho Ibururi hafi y'ishure yitwa Ecole Normale de Kiremba, ariko hariho n'ibyo twatoye mu Ruzi, n'ibyo twatoye hafi y'ishuri nderabigisha yo mu Rutovu. Iki nico mu Rumonge, hajya ku bitaro bikuru byo mu Rumonge twatoye ikinogo kidasanzwe hafi y'ahavurirwa abana, service ya pediatrie, twakuye abantu barenga 800. Hari igitabo duha ibiro twavyise inkurikizi z'ihonyabwoko mu kinyamazuru, conséquences du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Mu majambo make,
batowe n'abanyagihugu duhereye kuri nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, duhereye kuri nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka nabo bafashanya mu mabanga. Twabahaye igitabo gituma badukurikira citwa Note de présentation générale. Iyi ni ibafasha gukurikira ibyo tugira tuyagire abantu baje muri bino birori. Uno munsi uri hejuru ndi n'iteka ryo gushikiriza ku izina ry'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi severe icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2024 no 2025. Ariko imbere yuko nduga kwijambo nagomba tubanze gushimira Imana yatubungabunze ikadukingira ikaduha n'amagara yo kurangura imirimo twashinzwe. Iyo Mana rero turayikuriye ubwatsi, nico gituma ndabinginze mwese mu cubahiro canyu mumfashe tuyikomera amashi. Turashimiye kandi abarongoye inzego z'igihugu kuko batwizigiye bakadushinga amabanga yo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Ubu butumwa burahambaye kuko ari bwo kubohora imitima yakomeretse kubera izinguzingu ry'ubwicanyi bwabaye mu Burundi muri kahise. Uyu munsi uri hejuru hari abarundi benshi batanguye kumenya no kugurura amaso kuko ukuri kwa mbere kwagiye ahabona. Ibibi vyakozwe kera bikanyegezwa turahaye tubikabakaba. Ububeshi bwatsi indaro mu nyandiko za leta zimwe zimwe bwatanguye kuja habona. Ivyo rero ni ibyo gushimira Imana n'abarundi batanguye kugurura amaso amatwi n'imitima yabo. None uyu munsi umugwi severe ushimikira kuki? Umugwi severe wifuza kwerekana abarundi ibikorwa bimeze gute? Ivyo bibazo bibiri bidufasha kwibutsa kw'inama zabaye mu gihugu zafashije abarundi gusohora umubabaro bagendana kuva kera. Umugwi severe waraganiriye n'abarongoye intara, abaserukira amadini n'amashengero atandukanye, abarongoye amashirahamwe yitwa ko adaharanira ibibanza vya politike, abamenyesha makuru, abakukuruke mu mirimo y'igihugu canke yabo, hamwe n'abari mu mashirahamwe y'imiryango yabuze n'abacika cumu. Kandi izo nama zizobandanya mu gihugu cose. Umugwi severe warateguye ibiganiro bijanye n'urugendo rwo kunwanisha abarundi mu gihugu. Umugwi severe warateguye kandi ibiganiro vyerekeye amatongo n'ayandi matungo yanyazwe muri kahise kugira abanyaza abandi bumva akamaro ko gusubiza ivyo banyaze imiryango. Ico umugwi severe wamaze gutahura nuko amatati yerekeye ivyanyazwe mu gihe c'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 72 ari vyinshi cane. Amakete umugwi umaze kwakira aramaze gushika 6,000. Abazana ayo matati muri severe batuyagira bo babuze mu miryango, bakongera ko n'ivyo banyazwe cane cane amatongo, inzu, imodoka canke ipikipiki, amafaranga yari muri banke canke muri kadebu ico gihe. Ibi vyerekeye cane cane abakorera umushahara canke abadandaza bari bamaze kwisununura. Banyeniteka mwese, iki cegeranyo c'uyu munsi gisigura ibintu bitatu. Icambere, iki cegeranyo ntikije guhinyuza
canke kubeshuza ivy'umugwi severe wamaze gushikiriza abarundi vyerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Iki cegeranyo kije kuzuza, gutsindagira no gutomora iryo honyabwoko. Ica kabiri, iki cegeranyo kije gutomorera abarundi ibiranga ihonyabwoko. Hari amajambo 3 ivyiyumviro vy'ihonyabwoko mu kinyamazuru: intention génocidaire, integuro y'ihonyabwoko mu kinyamazuru planification du génocide, no gushira mu ngiro umugambi w'ihonyabwoko mu kinyamazuru exécution du génocide. Umugwi severe waje kuzuza, gutsindagira no gutomora ayo majambo kugira abarundi bose bavyumve kandi babitegere. Isiguro ya gatatu, iki cegeranyo c'uyu munsi nico kubwira abarundi n'amakungu ko amatohoza makuru yerekeye ihonyabwoko ryo 2022 aheze. Ivyo severe izoronka mu nyuma ntibizosaba icegeranyo gishikirizwa inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Aha rero abarundi batwumve neza, ivy'umugwi severe washoboye kwegeranya vyose bigiye gukenegwa n'izindi nzego zirongoye igihugu. Gutyo rero severe ibandanye ubundi butumwa bwerekeye iyindi myaka. Ubutumwa bw'umugwi severe naha buhagaze kukuri kuraba bagandaguwe, ukuri kw'abishe abandi, ukuri kw'abanyazwe n'abanyaza abandi. Ukuri kugiye ahabona ni ugukora twese ivyiza kugira igihugu kibohoke. Bamwe bati mbega tuzomenya ryari amazina y'abaduhekuye abacu? Bati uwatwara Burundi turazi izina ryiwe. Bati none yakoze ihonyabwoko wenyene? Niwe yateguye ihonyabwoko wenyene? Abandi bati kunwana vyari vyiza cane. Bati haragahaze, hari umuntu yobura biwe akanyagwa ivyiwe hanyuma bikoroha ko yumvikana n'uwamunyaze itongo, uwamunyaze inzu i Bujumbura, i Gitega, i Muyinga, i Ngozi canke ahandi hose mu gihugu. Ababuze bakongera bakanyagwa benshi barazi kandi baribuka amatongo y'abavyeyi babo. Benshi baribuka kandi barazi amazu y'abavyeyi babo. Benshi barafise ivyabona n'impapuro ndangatongo z'ukuri. Hari abarundi bake bamaze kwiyorosha bagasubiza ivyo banyaze. Abamaze kubishobora babicishije mu biganiro by'umwumvikano twita mu kinyamazuru arrangement à l'amiable. Bamwe bashimye gusubiza itongo canke inzu, abandi bashimye gutanga amafaranga ku muryango wari waranyazwe inzu canke itongo. Nk'uko mwavyumvise banyakubahwa, umugwi severe waratanguye amatohoza ajanye n'amatati y'amatongo n'ayandi matungo mu ntara zose z'igihugu. Nk'uko mwavyumvise kandi, umugwi severe waramenyesheje abawituye ingingo za mbere wafashe zijanye n'amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Iki gikorwa gihambaye cabaye mu ntango z'ukwezi kwa Rusama mu ntara za Bujumbura, Butanyerera, Gitega na Buhumuza. Mu mayinga ari imbere hazosohoka izindi ngingo kuko umugwi severe
n'uyu munsi uri ku kivi gihambaye cerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Ico twobwira abarundi na mwebwe mwatowe n'abanyagihugu nuko akazi ari kenshi cane, rimwe na rimwe kakadindizwa n'ababeshi, ivyabona vy'ibinyoma, impapuro ndangatongo za magendo, n'abarundi bamwe batinya kuba ivyabona vy'ukuri. Uyu munsi uri hejuru rero, umugwi Severe wifuza kwibutsa inzego n'abarundi bose ko ibikomere vyo ku mutima ari vyinshi mu bantu. Agahinda n'amaganya vyatewe n'izinguzingu ry'ubwicanyi biraremereye cane imiryango itari mike. Nico gituma kuvura imitima y'abarundi bihera ubwa mbere ku kumenya ukuri. Amatohoza y'umugwi Severe yarerekanye ko twahereye ku mwaka w'1885 gushika ku mwaka w'1972. Umwaka w'1885 ni imyaka y'umuzo w'abazungu mu Burundi. Uyu munsi tugeze mu mwaka w'1972, umwaka wazingamitse igihugu kuko indongozi zagandaguye igice c'abarundi zari zishinzwe gukingira. Iyo tuvuze 1972 muratwumva neza. Amatohoza y'umugwi Severe yerekanye ko abateguyeho nyabwoko byo mu mwaka w'1972 babandanije kwica mu 1973, mu 1974, mu 1975 gushika mu 1976. Ico twokwita agahengwe kabonetse Perezida Micombero abogojwe ku butegetsi na Colonel Jean Baptiste Bagaza muri Munyonyo 1976. Muri mu 1972 Kapitene Jean Baptiste Bagaza yari afise amabanga akomeye mu gisirikare cy'igihugu, kandi yari mu bagize sentare ya gisirikare ya Bujumbura yaciriye urubanza ab'intwaro ya Micombero yita bamenja, nukuvuga abahutu bitwa Mayi Murere mu gihugu cose. Uyu munsi uri hejuru hari ibibazo abarundi bibaza bakongera bakabaza. Ikibazo ca mbere ni igitigiri c'abagandaguwe n'inzego z'igihugu kuri leta ya Perezida Michel Micombero kuva mu kwezi kwa Rusama 1972. Impapuro umugwi Severe washoboye kwegeranya zifise imikono z'indongozi zari zikomeye muri leta ya Perezida Micombero, mu gisirikare, mu kijandarume, mu butungane, mu iperereza, mu ntwaro y'intara na komine n'ahandi. Izo mpapuro zerekana ko ibara ryaguye mu gihugu cose. Ibinogo rusangi umugwi Severe umaze gutegura vyatawemwo abagandaguwe hirya no hino mu gihugu, vyaratanze amakuru atangaza benshi. Ibinogo bimaze kumenyekana birenga 200. Ibinogo bitaramenyekana biruzuye mu gihugu. Hariho n'ibitazovugwa kuko abari babizi bamaze gusezera isi canke bashimye gupfa batavuze ikintu na kimwe. None mu mwaka w'1972 hagandaguwe abarundi bangahe? Harabatawe mu mashamba, harabatawe mu nzuzi, harabaturiwe, harabariwe n'ibikoko byo mw'ishamba, hariho n'abahambwe mu mashengero canke mu makambi ya gisirikare. Abarundi batazopfa bamenye. Abarundi batari bake barahungiye mu bihugu bibanyi
nka Tanzania na Kongo. Hari n'abandi bahungiye mu bihugu vya kure nk'iburaya kuko baronse umugiraneza abafasha gushikayo. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mwatowe mwizewe n'abene gihugu. Mu 1972 habaye abapfakazi benshi bo mu bwoko bwose, habaye imfuvyi nyinshi, harabishwe n'inkoho n'ibindi vyuma vyakoreshwa. Abo Barundi ni sinzi. Harabishwe n'inzara bahora bifise, harabishwe n'ingwara babuze imiti yo kwivuza kubera ivyabo vyanyazwe, harabishwe n'amaganya n'akabonge kubera basigaye biburashe, harabiyahuye kubera babuze umufasha n'abana bose bari mu mashure canke mu kazi ka leta. Amashure menshi yarugaye mu gihugu kuko yabuze abigisha n'abanyeshure. Ishure nka ETS yo mu Kamenge hani Bujumbura yabuze abanyeshure b'abahutu bashika 200 baje gutorwa n'abasirikare barongowe n'intwazagabo izwi. Ishure nderabigisha ry'Ibururi ahitwa École Normale do Kiremba hishwe abanyeshure barenga 105, bake muri bo barahunga. Mu gihugu cose vyagenze uko, aho abarongoye amashure n'abigisha canke abanyeshure aribo baje imbere mu kwandika abanyeshure canke abarimu b'abahutu bicwa. Ivyo vyarabaye kw'ishure nderabigisha ry'abahungu Eneje Igitega, vyarabaye kw'ishure yigisha ivy'uburimi Igitega yitwa Itabu, n'ahandi henshi mu gihugu. Haheze amayinga make ubwicanyi bwatanguye mu 72. Abategetsi batari bake kw'isi barashikirije umwitwarariko bafise kubiriko biraba mu ntara zose z'igihugu. Amakuru ya mbere yaturuka Bujumbura ahari umugwa mukuru w'igihugu. Abambere babaye Papa Paulo wa gatandatu n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Kurt Waldheim. Hari kwigerekerezo rya 30 Rusama 1972. N'ibindi bihugu bitari bike kw'isi byarasohoye amatangazo yiyamiriza ubwicanyi bw'ihonyabwoko buriko burakorerwa abahutu bo mu Burundi n'intwaro ya Perezida Michel Micombero. Mu mugwi Severe turafise inyandiko n'amatangazo y'ibihugu, amashirahamwe mpuzamakungu nka ONU n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazira muntu yiyamiriza ihonyabwoko ririko rirakorerwa mu Burundi. Mu bitabo birenga 30 umugwi Severe washikirije ibiro by'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, ico gitabo kirimwo. Amakungu yamenye kare ko hari ntonde mu gihugu cose zerekeye abahutu bahagarikwa kandi bagaca bicwa n'inzego za gisirikare, ikijandarume, igipolisi, abacamanza ba parke, abarongoye intwaro mu ntara, muri arrondissement, mu makomine, hamwe n'abari barongoye iperereza ico gihe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Kurt Waldheim yararungitse mu Burundi intumwa kwigenekerezo rya 22 Ruheshi 1972. Izo ntumwa za ONU zari zirongowe n'uwitwa Isufu Saidou Germakoy ari kumwe n'abagenzi we Maker Kwasi Pedanu n'umuzungu yitwa Homer Hernberg. Abo bose bari abakozi ba ONU baje gutohoza amabi ariko arakorerwa abarundi.
Kwigenekerezo rya kane mu kakaro 1972 niho umunyamabanga mukuru wa ONU Kurt Waldheim yamenyesha isi yose ko mu Burundi hamaze kwicwa abantu bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 200. Kurt Waldheim yongeye abwira makungu ko abamaze guta ingo zabo bagahunga barenga ibihumbi 500. Ivyo yabivugiye i Geneve muri Suisse imbere y'abamenyesha makuru bava mu mihingo yose y'isi. Banye niteka mwese, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakenguza amateka. Abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ico gihe barateye akamo amakungu, bongera baramenyesha ibihugu byabo akaga gashikiye Burundi kuva ku igenekerezo rya 29 ndamukiza 1972, aho leta y'u Burundi yose yabogozwa na President Michel Micombero. Bukeye umukuru w'igihugu Micombero acagena abasirikare 8 barongora intara zose z'u Burundi. Mu bahora muri leta uwagumye mu mabanga dasanzwe yabaye Simbananiye Artemo wenyene. Simbananiye Artemo yahawe ububasha budasanzwe bwo kuzunguruka isi asigura ko ibiriko biraba mu Burundi atariho nyabwoko. Simbananiye Artemo yamenyesha makungu ko arabagwanyi b'abahutu bitwa Mayi Murere n'abacangero b'abanyamahanga, hanyuma leta irivuna. Abo bahutu bagandagurwa mu gihugu cose nibo leta ya Micombero yitabameja, udukoko, uburindima n'ayandi mazina mabi ahindura umuntu kugira yicwe yitwa gakoko ko mwishamba. Abahinga mu vyerekeye ihonyabwoko bavyita mu kinyamazuru animalisation de la personne humaine canke chosification de l'être humain. Mu kwezi kwa mukakaro 72 umunyamabanga mukuru wa ONU Kurt Waldheim yararungitse mu Burundi umugwi wa kabiri ugizwe n'abahinga babiri, umwe yitwa Stanislas n'umunyafrika yitwa Eugène Adobori Kofi. Hari kwigenekerezo rya 31 mu kakaro mu 72 abo bahinga babiri bari barungiswe gusuzuma ibintu bikenewe vyihuta byo gufasha indembe abarundi basanzaye mu gihugu n'impunzi zashoboye kunyaga amagara bagashika mu bihugu bibanyi nka Tanzania na Kongo. Uwo mugwi warungiswe na ONU ntiworohewe na gato kuko abegereye President Micombero ntibifuza imfashanyo yohabwa bahungiye mu gihugu hagati canke mu bihugu bibanyi. Banye niteka mwese, ivyabaye mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 29 ndamukiza 72 bisiga ubwenge. Nico gikomere ca mbere kidasanzwe Uburundi bukwiye kuvura, kuko abahutu bafatwa bose bahagarikwa ataco binona, kuko atakibi na kimwe biyotsa. Benshi muri bo bafatirwa muhira, abandi ku kazi, abandi ku mabarabara baja canke bavuye ku mirimo, abandi bafatirwa mw'ishure bariko barigisha, abanyeshuri nabo bariko bariga. Ntawo kwibagira abasirikare, abajandarume, abapolisi, abapatiri, abapastori canke abihebeye Imana bafashwe bagandagurwa bazira uko bavutse. Umurundi w'umukurambere azwi n'abarundi batari bake yitwa Boniface Kiraranganya, kandi yanditse igitabo citwa La Vérité sur le Burundi.
yemeza ko ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 ryahitanye abarundi bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300. Ubwo bwicanyi bwahekuye imiryango myinshi mu gihugu cose. Abamenyeshamakuru baranditse, benshi binjira mu Burundi bigoranye. Abihebeye Imana bakora mu Burundi baranditse. Abigisha b'abazungu bakora i Bujumbura no hagati mu gihugu baranditse. Benshi baciye birukanwa kuko bamenyesheje amakungu ibiriko birakogwa n'inzego z'igihugu kirongowe na President Michel Micombero. Umugwi Severe wararonse igitabo c'abashoboye kumenyekana bagandaguwe bakora mu gisata c'indero. Ico gitabo kirimwo n'abigisha b'abanyamahanga bari bafise ubutumwa mu gisata c'indero baciye birukanwa mu Burundi baca barataha iwabo. Umwigisha René Lemarchand yanditse ibitabo vyinshi ku Burundi, yaratomoye neza ko Uburundi bwaguye mu isanganya mu mwaka w'1972. Yavuze ati, nduguruye Twamugina kuva igenekerezo rya 29 Ndamukiza 1972 gushika mu kwezi kwa Ruheshi 1972 gusa mu Burundi hagandaguwe abahutu bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Abo bose ngo bicwa n'igisirikare cy'igihugu n'ugwaruka rw'umugambwe JRR rwari rwegamiye umugambwe UPRONA. René Lemarchand nk'umwanditsi w'umuhinga yarongeyemwo ibintu bitatu bihambaye. Yanditse avuga ati, ubwicanyi bwabaye mu Burundi nta gukekeranya ko ari ihonyabwoko, kuko abaronderwa bava mu bwoko bw'abahutu. Abarondera bakoresha agatima ko kubahonya, ico abahinga bita intentionnalité exterminatrice des bourreaux. Tutibagiye ko abagandaguwe ari benshi cane, ico mu kinyamazuru bita ampleur des massacres. Ibi biharuro by'abahutu bagandaguwe n'ibi vyiyumviro yashize ahabona biri mu rwandiko rwitwa Cahier d'études africaines. Ico gitabo casohotse mu mwaka w'2002. Banyakubahwa mwese, mu bihugu byose bibayemwo ihonyabwoko, abarongoye inzego z'igihugu baragerageza kunyegeza amabi bariko barakora, ariko ntivyama vyashobotse. Abigisha b'Abafaransa babiri, Jean-Pierre Chrétien na Jean-François Dupaquier, bakora mu Burundi cane cane aha mu gisagara ca Bujumbura, ntaco batamenye kandi ntaco batatohoje, kuko bari bafise abagenzi bakomeye mu nzego zirongoye igihugu. Bari bafise amazina y'abigisha n'abanyeshure babo bagandaguwe cane cane kuri ENS, École Normale Supérieure, no muri kaminuza y'u Burundi ico gihe yitwa UOB, Université Officielle du Burundi. Abo bigisha Jean-Pierre Chrétien na Jean-François Dupaquier barariye umutima menyo, barasohora igitabo bise Burundi 1972 au bord des génocides. Muri ico gitabo baributsa ingene abahutu bafatwa ku murango hanyuma bakagandagurwa ku mugoroba. Umugambi wo guhagarika abantu hirya no hino mu gihugu ngo watanguye gukomera igenekerezo rya 5 Rusama 1972. Mu kazi ka leta, mu mashirahamwe, mu mashure hose warashitseyo. Mu gihugu hagati
hose abahutu barahagaritswe baragandagurwa, ivyakorwa byose byaboneka ko biteguwe neza, hahagarikwa abize gushika ku munyagihugu yisununuye, tutibagiye abashikiranganje b'abahutu n'abakozi bo mu mabanki. I Bujumbura abashikiranganje bagandaguwe mu minsi ya mbere, abakozi ba leta barakurikira, mbere n'abanyezamu barafatwa bakicwa. Abo bari mumvuze Jean-Pierre Chrétien na Jean-François Dupaquier, uko ari babiri bazi vyinshi ku Burundi. Nico gituma batevye gusohora igitabo cerekeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ico gitabo Burundi 1972 au bord de génocide casohotse mu mwaka w'ibihumbi 2007 mu rurimi rw'ikinyamazuru. Nashimye ko mwiyumvira ingene bavyanditse, bavuga bati, nduguruye Twamugina: le système de race suivi de l'extermination le soir même est planifié depuis le 5 mai 1972 dans les administrations ou entreprises de Bujumbura et dans les établissements d'enseignement. Ce système gagne de proche en proche l'intérieur du pays. S'il n'y a pas à notre connaissance d'instructions écrites, tout se passe comme si une main invisible dirigeait partout, de la même façon méthodique et vigilante. L'élimination des élites hutus, depuis le paysan aisé et moderniste jusqu'aux ministres et aux banquiers. À Bujumbura, la purge des ministres fait disparaître en quelques jours la quasi-totalité des fonctionnaires hutus jusqu'aux misérables zamu gardiens Ndugaye Twamugina. Abo banditsi bose baracariho. Jean-Pierre Chrétien yigishije abanyeshuri benshi mu Burundi, aba mu gihugu c'Ubufaransa. Jean-François Dupaquier nawe aba mu gihugu gihana urubibe n'u Burundi, haruguru y'uruzi rwa Kanyaru. Banyeniteka mwese, none ihonyabwoko ryahitanye abahutu bangahe mu Burundi? Abanyamahanga bishuye ico kibazo batanze ibitigiri bitandukanye, kandi babisohoye mu kwezi kwa Mukakaro mu 1972. Ibitigiri vyabo vyasohotse kare kuko ubwicanyi bwarabandanije. Amatohoza y'umugwi Severe yerekana ko agahengwe, namaze kubivuga, kabonetse intwaro ya Perezida Micombero ibogojwe kwigenekerezo rya mbere mu Nyonyo 1976. Amatohoza y'umugwi Severe yerekana ko abahunze banyegurutse mu mashamba ngo impore yabonetse batarara kabiri, baciye bagandagurwa. Aho hakora ubuhinga bwo gutwara umwe, hakora cane cane inzego z'intango nk'ugwaruka rwari mu muhari wa Gerere, nk'uko mwavyiyumviye muri rya reresi. Umugwi Severe wararonse inyandiko zibiri zihambaye zanditswe n'umwigisha Emile Mworoha, indongozi y'umuhari Gerere ku rwego rw'igihugu mu 1972. Ayo makete abiri umugwi Severe wayashikirije ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira babone bongere bamenye ivyazingamitse Burundi mu 1972 n'imyaka yakurikiye. Noneho nyabwoko ryo mu 1972 ryahitanye abahutu bangana iki? Abambere batanze ibitigiri nabavuze ni ONU. Ivyo bitigiri rero byarasohotse. Ubuhinga ONU ikoresha nibwo kenshi ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu yisunga mu kwemeza igitigiri c'abagandaguwe. Abarundi benshi bibuke ko
hari amashuri yaciye yugagwa kubera abigisha n'abanyeshure bagandaguwe. Abarundi benshi bibuke kandi ko amasoko mu gihugu yugaye, ubutunzi bugasubira inyuma kubera bazana umwimbu mu gihugu bagandaguwe. Impunzi zabaye nyinshi mu bihugu duhana imbibe nabivuze. Abanyamahanga bakora mu Burundi benshi barataye baromoka, abandi barirukanwa na leta ya Perezida Micombero, cyane cyane abigisha b'abazungu n'abihebeye Imana. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaravuze bihagije. Amashirahamwe haragira agateka kazira muntu baravuga nka Ligue des droits de l'homme, igisata co mu Bubiligi Louvain Neuve yarasohoye ibitigiri vyabo. Abarundi babuze ababo cyane cyane abize baravuze ko abahutu bahonejwe, nabo mu mubabaro mwinshi barasohora ibitigiri bihanitse vyerekana agahinda kabo. Bamwe bati 500, abandi bati 445, abandi bati 105. Nyeniteka mwese banyakubahwa, muri ivyo vyose vyanditswe n'aba canke bariya, ibihugu vyinshi vyashinze umugambi wo gusesangura kahise kavyo kabi, bishima kwisunga no gukurikira ubuhinga ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikoresha. Nico gituma inyandiko zidashikuza zashimye guhagarara ku gitigiri c'abahutu bagandaguwe 300,000. No muri barya bahungira mu mahanga bajabuka imbibe benshi ntibashikayo. Hariho abicwa n'inzara n'ingwara, harabagandagurwa bariko barahunga, tutibagiye abogwa mu nzuzi n'abahura n'ibikoko vy'inyamaswa. Abo bahutu bagandaguwe benshi bavugwa batawe mu binogo rusangi, nka bimwe umugwi Severe watora ku Buterere bwa Bujumbura, Imugongomanga mu ntara ya kera ya Bujumbura, ku ruzi Ruvubu hafi y'igisagara ca Gitega, Igisozi na Kayokwe muri Mwaro n'ahandi. Harabatawe mu nzuzi nka Rusizi, Jiji, Siguvyaye, Ruvyironza, Ndurumu n'ahandi. Harabatawe mu mashamba, harabaturirwa bagasangukira ku musozi. Ivyo vyose umugwi Severe warabitohoje.